kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twebwe bwacu. Niyo mpamvu turegerageza kuzana abajene bagifise ivyumviro vyiza kandi bafise ishaka ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere. Tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu ugwaruka tubifise mu ruhara. Ku mazina nitwa Habyarimana Auguste meshi muranzi ariko banazira Auguste Burundi uko darikunda ko niyo ryanyubatse iyo yatumye tumenyana n'umuryango nganuku. Banze gushima vyimba mutima nko yabivuze DJ Rafa naho nawe ativuze nawe asazwa twara igisata ca Irebe event ni watwara igisata ca Irebe event ubwo atabivuze ngira ngo yiyibagiwe abantu babandi babwiye haje hari bangahe ngumwe babiri batatu bane ni bane tiwe nurimo wangu nanje ngiyemo niyibagiwe. Numva rero narafarimu aje igisata ca Irebe event hama banze kubereka umuyobozi wa Irebe FM Linda Bushasha ko yavuze DJ Rafa tumaze igihe kitari gito two turakorana representa egari mwese ntwarimo muzi ubwo twari dusanganywe yarunguruje ageze muri page murumva ko ari intambwe ikomeye urumva ko nkuko n'ejo tuzumva ngo yagiye muri presidence cyangwa n'ahandi ibyo twa twifuza mu Irebe yuko abantu bagubandanya batera imbere. Twa turi kumwe na coordinatrice marketing wa Irebe company ariko kandi turafise na marketing wa Irebe FM ari hembe kuko Irebe FM mpamvu ndamuvuze banzuza haro bakubone nuko Irebe FM ni gisata kinini ni wo mutima wa Irebe company dufise. Hariho rero coordinatrice na adina akajidwa marketing mu Irebe company ariko kandi turafise na marketing wa Irebe FM. Chambe na mbere baje kumubanze bubampera amashikubera nibo bamfasha kugira ngo tugira aho tugeze. Hanyuma kandi twadufise igisata rero gikomeye ari naco gisata je barizwamo cyane wanashaka Irebe FM n'ibindi Irebe music maze kujo genda umunyamuziki twadusanzwe dukorana na MC Brizo muramubona hariya niwe asanzwe ari we managinga Irebe music nibiyirimo byose najewe ndimo ko nanjye ndi mu Irebe music najewe ni boss wanje muri mabajaho make. Ego hama nshimire bivuye ku mutima cyane n'uri ndabisubiyemo Maître Muvai murabona iki kibanza uburyo kimeze abajene uburyo baza ngaha bagakora amafilme bagakora ibiganiro Maître Muvai Imana iguhezagire cyane kandi abajene tukuri inyuma kubera yuko biragoye kuronkana kandi abantu benshi bavuga umuntu wari kagiye nagakirije mari Maître Muvai hasanzwe ku bajene kugwaruka ni benshi afasha kandi aracyabafasha ntuducike intege turi nyuma yaho. Ego hamwe no musi yadukoranije aha hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificate kuri staff yoroganije Irebe Best Influencer Award. Zibaza ratanzwe kuva kera ariko nari navuze ko nshobora kwishikira kugira ndavyivugire ndabashimire ku makamera ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza naho umuhini mushasha utera amabavu cyangwa ibintu bitubone kumwe n'abandi ako gikomeye gikorwa cyarakozwe gikorwa neza nawe nyine bampera amashi. Ikica gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe music nibaza ko ndabona abo mbona dufise muri raporo sibo ndiko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe music araza kudusigurura nitwamushikako ko naco gikomeye. Irebe music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera Irebe media ikorera ariko kandi tufise na Irebe media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe muhamashiko urabona ko Irebe media yigeze kure mu mwanya bo tufise Irebe protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari nibaza ko abaza bakeneye muri Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twebwe bwacu. Niyo mpamvu turegerageza kuzana abajene
bagifise ivyumviro vyiza kandi bafise ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cacu imbere n'imiryango yacu itera imbere kuko imbona kazoza y'igihugu si yaba papa wacu si aba metre muvayo sangwe n'abandi ni yatwebwe cyangwa ni abana bacu impamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe imbona kaza tugira kwakirikana rero ntabarandire mu majambo nuko ibisata byatuzanya hakuru ari nk'ivyo hamwe ho bari kiri ikintu cyo gikenewe ndaza ukibazwa nibaza ko wampaye ijambo nori musubiza kugira ngo abadayira programme ego tugira amahoro n'iterambere ry'u Burundi ugwaruka tufise mu ruhara yoko niwo muntu wa mbere umukenyezi wanje anshigikira akantahora kirikare hamwacame nshimira namwebwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo irebe uno musi kabazi irebe ahantu hariho hose umva amavu ntiyari kubura yitwa atanguza ikintu mwese murabize ico nshima uno musi abajene mwese muri ko murakora ndaza amavu twese turayasangiye musi areka arakora aya mabavu yiwaje gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo hari gihe usanga Franika Fisari ashaka kugera naje umva nitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana nico washatse gukora amavu ni nkayo ariko turashima Imana no musi ko tubona ko azokira amakiri kibazo gira kabiri mwabaje kisi ko mwavuze kuceje tujanye n'abaririmbyi abaririmbyi bo mwirebe nibaza ko hariya murababona nibaza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe kuko niwa maraporo usanzwe ajejiwe irebe music nanje niwa ntwara duizo ukushije kibazo banje kubaramutsa nongera ndabashimira iminyamakuru n'abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru mwashitse muri kino kibanza kibazo mwabajije ku baririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music wa mbere nikizigenza August Burundi yatanguranye na Irebe Music hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Irebe kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo muri abo hakaba harimo uyu mubona ngaha bamwita New Face Kabos nibaza ko benshi bamuzi hakaba ndi kumwe na Rambo de nawe nyene muramuzi mutavyirengagije hakaba ari uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya déplacement za mugoye akaba ari nawe agira gatatu agira kane plutôt akaba ari uwo bita Aiskado yahoze mu mugwi Amahunja Music Club oya Amasuka abaririmbyi nabo hama hari kibazo bari ba Franiki yabajije abaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko kizigenza wabo basanzwe zikora ibambewe suko byifashe abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi bazobandanya bazikora kandi sikuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga byose barabizi kuvuga n'ivyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje hama nibaza ko nihagira ikindi kibazo muraza kumbaza nibaza ko arivyo noshobora kwishura kwico kibazo murakoze cyane hari ikindi kibazo nibutse August bari bamubajije ico bisunze kugira ngo batore aba baririmbyi je barabashikirije nibaza ko ico kibazo nawe yaraza kucishura barabashikirije nkabanje ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo hama nishe kibazo cawe tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye niko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo muri muhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ari we Riri Every Pro nibaza yuko kibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music
nitwana na Flavia mwadomenyesha makuru y'ibera FM kuganira ingano yanje gusanzwe dufasha umuziki nyine muri rusange hama ku kibazo yarabajije nivyo byinshi bavyishuye ariko nkuko tubamenyesheje cyangwa dushize hagaragara abamaze kuba bari muri Irebe Music si uvuze ku kibazo cerekeye yuko washobora gushiramwo abandi barinzi ndangakaranga nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko ni kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga ku Burundi rero nibaze yuko ntivyashika Irebe company canke Irebe Music ikabona yuko hari undi muntu kwiye gufasha kugira ngo ishirikane kure akaranga ku Burundi nibaze yuko tuzohamagara nkuko nye tugabwiye ati muri mzikanaka canke umugwi kanaka umwanya ubarizo muri Irebe Music mwakoze kirumvikana kandi nibaza ko Frank ndakuzi ko ibintu bya entertainment turabizi cyane nibaza ko icyo kibazo bagiye bose bari kukibaza katucishure neza twitonze uko ni kibazo kikunda kwibonekeza uno mwanya ntarebo igihe ari mu Burundi sinzi ko nibeshe cyane ibazi hari ngirane nka zibiri ariko twategeza dufise baririmbyi benshi hatuzo ko hari nka 10 ariko baririmbyi mubona turi kumwe no mwanya baramaze ikiringo kingana nkarambara amaze hafi ikiringo kingana n'umwaka ari mu Irebe Music sindirimbo zirenga 10 zire mu Irebe Music zamazwe no gukogwa New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora n'umugenzi w'abahavaza hora masuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora twe ibintu muri Irebe company keshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igihe tugura Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugura Irebe FM dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira uno mwanya nishuri ikibazo rashaka gusanga ejo nzohora n'intambamyi runaka cyari company itatuvuye ko kitavuye ku baririmbyi ugasanga ari kimana yanditse kindi ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi byo ndabivuze kuva mu 2008 namishikira umuziki hano rimwe abantu bataringira batari bwana sinzi ujya harimo atari bwavuke rego bisigura ko rero umuziki nawe utanguriye barabiza abantu benshi muyinga barabiza abantu benshi za Kirundo muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye bisigura ko jewe nsanzwe narabikunda kasanzwe narabikora rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana twari kuturiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi vyakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye ahubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka ugasaje nka Irebe company shaka branding Irebe company ngo Irebe company yageze ubu si muri ibyo branding ahubwo Irebe company branding umuririmbyi sinzi ko nibeshe bisigura ko rero umuririmbyi nazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company nukuvuga zo Irebe company zokomera nawe wakomere Irebe Music ikomere na wakomere bisigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe muduhumanya muri zorebona itandukanirizo byo kujya mu kintu ukunda no kujya mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi ni ibintu bibiri bitandukanye kujya mu kintu ukunda cyangwa kujya mu kintu we nk'uwo Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha n'icyane fate bazana umva ntavyo nzi uze tizana ivyo rero reka tubiha amaso ejo cyajya ejo muzoduha amanota kubera dufise contrat ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzoni bikorwa bimwe muhora bubona ngo buri ngo gucya turafise ibyo tuzokora bitewe n'ivyo twize ku bandi murakoze umusaruro utaboneka nkuko amalebo mesha bavyiteje umusaruro wa mbere jewe kuva kera namye nkunda umuziki umusaruro wa mbere nuko 2-5 ndwe mu muziki hatera imbere ni nabona baririmbye bo muri Irebe Music bari kwateza imbere ico gisata cyo umusaruro zobonetse niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera amahera birakunda kwanga mugabo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora kunda gukora bikorwa bikishura ivyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushikaja kwibarabara ariko Imana yateguye ko ntaza kurenganya rya daraza rya hajya cyewe keshi rero ivyo nkora ndareka ibikorwa byo nyene bikidugira bikivugira kubera yuko ndashobora turafise ibyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti kubera ko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye bisubira ko yire budget
ntije gusumbya izakoze ahubwo ije nayo kureba ko arico yokosora na gitoya yigiye kuziri zakoze cyane ziriko zirakora mugori twavuga ibintu tushaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko mengo twara abahenze reka ro tureke ibikorwa zivugire igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Irebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi muzoduha amanota icyo ari ikintu cya mbere kitazwa mu Irebe Music umuririmbyi aje gukora suva ngo Auguste araje ngo nimwe Irebe Music ngo acamucako suva ngo Satu araje cyangwa Fizo asi umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda bitwaje kurira n'amafaranga arakenewe uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose ariko iyo dushize imbere ibikorwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza hari igihe bizotuzana ibyo dukeneye murakoze iringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mucyahurije ko muri babiri twere twashizemo aka itegeko nimwe munababwiye ko twagiye kwajejwe amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye cyo biko bigenda neza bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati twifuza turebe ku byo twari dukeneye byo twavuganye ko bigenda neza ngo uburenganzira bufise cyane natwe muri Irebe company cyangwa muri Irebe Music dufite uburenganzira turebye mugo tukavyumvikanako atanduruze habaye hanyuma iby'ibiteramo gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko dushaka tuzokora ibiteramo 2 twakora 10 dushaka kuvuga tuzokora 10 dukore na kimwe ukasa muri ibyo umwe yatugwaranye cyugasaba ikibazo runaka ico no basaba ngo mudushikiye hanyuma kujya mwaba muri afishi kujya dufite isamize nko babivuze kubyerekeye isamize yango umuyobozi araza kuvuga icyazofasha nk'isamize Irebe FM ko yafise mweneyo nibaza ko kubyerekeye ari masamize yo ku ruhande bice kuri ku dufate nko kuri managinga ikintu kigiye kwa baririmbira kibabwiye kindi umuhanuzi wanje ni wire twa desante ni mumuzi mwese sumunyamuziki nguri aho yicaye niyo muhanuzi mukuru wanje uje Irebe Music nawe muramuzi ni umukameraman ni kirabimenyereye ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Irebe Music ko mumutumiye ni na Flavia murabona n'umudurarisa ndukuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukananiga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu ushaka kuba ufise umutwe ujye gukora ikintu ukareka kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari twere nitwitaye ku byo kwerekana ibyo tuzokora ahubwo twitaye kwiyubaka kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko namwe uzobona icyagoranye mu Irebe company ni mwijambo ryo wese afise kutubwira ati ntiko bigenda neza ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye mudohakanya buri gihe nkuko mwatumu tuba hafi muzogenda murabimenya ibizokurikira murakoze Yes, when Star Boy the ship from Mr. TV ikibazo ngira se n'ubaza muri byinshi bagiye barabibaza ariko cyongera maze ndakubajeje nyine n'amambu yanda kibazo twabonye umutamba twoba cyane yicaye hano umbure bidasigura ko kona mpako muri ko kubanga bwategeza umwe mu bantu twoba cyane muri Irebe company cyane muri Sinzi bisata turashaka kumenya kuri tiyaje hano agiye guti muri bino bako n'umutamba twobaha hajugeze ikintu gikomeye Irebe company nabwiye ko aba partenaire mfise cyabafasha uno mwanya muri Irebe company umimitahe mfise rimwe bwa journaliste rimwe bw'abanditsi imwe mfata ko muri abantu bakomeye kuri jewe niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representa mukuru usaza mpagarariye nongera ndabereka ni na coordinatrice wa Irebe company ya marketing wa Irebe company nibazo Irebe FM umuyobozi wa Irebe FM ashaka kumuvuga nongera nkabereka ni umuyobozi wa Irebe FM kora murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment sivyo ko yemeze none sizi ko mbeshe kucyo kintu umva kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niya bahamagara umuyobozi wa radio tifise conference mu itabe representa bahamagara mu itabe uje marketing coordinatrice wa Irebe company muze mumenye uje nukuvuga ariko wirimana musaza umuzi ko ari umuhanuzi wa Irebe company mukuru wari hajya rafa muramuzi ko asanzwe ari we asanzwe aje ari we ategura ibiteramo Irebe event musaza umuzi muri makirice nga kubwa Irebe company kugira ndabashikirize mwe muri aba boss bandi mu majawo make ndabubaha ko mabize ko munyi bagerana ndabuha gusumba
wacu tubaha cyane ari hano tama muvayo cyane batinya kumuvuga izina kubera adukorera byinshi cyane oye Mutama Muvayo ni umujama wa Jene yifuje kumenya atabibonye ku ma YouTube kumva ibyo twaje kuvuga yuve ibyo azodukosora yaje kudushikira amajabo make uwo muhamashi okay ufise kibazo cyane mu bisanzwe Irebe FM dusanzwe tubikora barafise uretse abaye bari muri Irebe Music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri Irebe Studio turafise umwanya ducisha ko tubaha muri Irebe FM kugira ngo indirimbo zabo zishobore kuvuzwa dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo urumva ukore ururirimbo muri Irebe Studio ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti kubuntu hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu duhera mu rugo iwacu tukabikora hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonera ko akarorero niko novuga ibisigaye nkuko dusanzwe dukorana neza n'ayandi maradiyo nibaza yuko nabo nyene bazoshobora kudufasha kugira ngo runo gwaruka ruri muri Irebe Music rushobore kubandanya rutera imbere murakoze cyane murakoze nitwa Nibaruta Abubakar mugabo basanzwe bantazira Bache ama imbere ya byose mbanze gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo ishimire n'umuyobozi mukuru wa Irebe Company we yatwizeye akatuzezwa aya mabanga yo guserukira company yashinze ya Irebe Company nongere nshimire umwe wese na cane cane mwebwe abamenyesha makuru mwashoboye kwitaba kano kamo mukaza kudutega amatwi kugira mushikirize abarundi n'abanyamahanga basanzwe babakurikirana nongere nshimire n'aba baririmbyi bashasha bagiye kwifatanya na Irebe Music eka nshimira umwe wese ku kigoro kiwe muri make nkuko bisanzwe muri Irebe Company canke mu bindi bisata bigize Irebe ni bisata biriko biragerageza gukora kugira biteze imbere Uburundi abarundi bihereye na cane cane mu bajene kuko na nyeneyo asanzwe ari umujene nkatwe rero ndahamagariye buri umwe wese yifuza kugira ico akorana na Irebe Company haba kwisamirizi yacu haba muri Irebe Music haba no mu bindi bisata bitandukanye Irebe Media n'ibindi bisata byinshi bigiye gutangura muri Irebe Company wifuza wese kuzokorana natwe arahawe ikaze kandi ntazogaya kuko abo tumaze gukorana benshi barashima uburyo tumaze gukorana kandi niyo ntumbero yacu yo gukorana neza kugira ngo duteze imbere ibi bisata vyacu duteze imbere Uburundi biciye mu maboko ya twebwe abajene nta menshi mvuga kuko byinshi CEO yabivuze nkumbure n'abarongoye ibisata na cane cane c'umuziki cadukoranije hano babivuze ciye ku bwanje nibaza ko nogereza n'ivyaba ngombwa ibisigaye tuzogenda turabiganira buke buke murakoze mbanze kubashimira mwese amajene sanze nitwa Tezera Marlene Antoine musanzwe munsi nka Miss première dauphine wa 2022 ga ubu nkorera muri Irebe Company en tant que coordonnatrice wa ma projet haba en général coordonnatrice wa ma projet en général cyane mu burimi n'ubworozi rero ndabashimiye mwese hama nshimiye Smart Point yashoboye kuza ikadufasha en tant que partenariat muri Irebe Company hama n'abandi bose bakeneye kuza en tant comme partenariat karibu tuzokorana neza murakoze
yego murakoze cyane. ubu nk'uko bagiye barabivuga dusigaye twumvikana igihugu cyose uradusanga kuri 91.4 MHz kuba twumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura no mu karere novuga ntikimbo ni mu ntara za Bubanza Cibitoke Rumonge igice cyo muri Bururi Kayanza Muramvya hamwe no muri n'igice gitoyi cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ushobora kandi no kudusanga kuri megahertz 100 n'ibice bibiri aho ni muri mu gihugu cyose. Murumva yuko tubandanya twaguka n'abandi nkamagara n'abandi abifuza kuba aba partenaire nkuko kwa Smart Print kutwegera bakaza kugira ngo dushobore gukorana ibikorwa byabo bitandukanye. Mu yandi majambo Irebe FM uretse kuko tubahayanishiriza ibintu byanyu turakora kandi n'ibindi bikorwa byose bijanye no gutuma tumanako amakuru yaba kubakorera ama publicité yaba kuza kufilma mu manza zanyu haba ku ibijanye byose no gutuma tumanako amakuru. Murakoze. Izi certificate rero dutange Irebe FM atewe gikorwa niyo mpamvu tuzatuzitanga ubuyobozi niba dutwara uyu bategereza ko niwe dukore ko natwe n'ibyo kwaga arakaza Azael Danzana arakaza nenda mubonye hano kirabahenda wiri abalao mamonye umuhanuzi mukuru yica agakiza n'uyo bifye nkuru nawe ari umuyobozi mukuru nawe nyene yarafashije cyane muri organisation canke mu ntungane rya Irebe Best Influence Award. Cyo gituma rero tuyihaye nje mucamu representa umuza bikorwa amwe na CEO bayimuhe icyubahiro ciwe. I don't know yitwa Floribert muhewe nyine wita mwenye mali yake Latifa Maja ni kuri Madame Florence Nikuze akaba ari we umutambukanyi wa CEO wacu nawe nyene yaradufashije ibitari bike yaradoca yimudushikana. murakoze akaba ari agize byose turaka tumushimire cyane kabisa tumushimire cyane gira amahoro. Ikintu ushaka kubabwira ni kubashimira cyane cyane abadukurikiye ku media atandukanye nkuko umuyobozi w'iradio yabivuze nkuko uje coordinatrice wacu muri company yabivuze nkuko na representative yabivuze twakeneye abadushigikira twakeneye ababona ibyo tuko turakora twakeneye abanyamitaye ko batwizera kugeza no mwanya nababwiye ko inguvu nizine dufise ngaha nta yindi nguvu irava hanze handi ni muri twebwe nyene ariko turashimira Imana tukashimira n'umufasha wacu ko niwe ashikira muri byose. Hama ndashimiye cyane mwibasha makuru bisubiyemo ituruzi 5-10 nimwe mwubatse Augusta abuwaru no munsi nzobubaha mpaka naho nzogura indege nkabona aba journalist hasi nzoyimanura ndabatore ndabahambandanye kwera aba journalist abantu benshi barasuzugura ama media
cyaba gasuzugura imenyesha makuru bitewe naho bageze ariko umujournaliste naho umurengano ukagira iki ni waba yakubatse niyo mpamvu gira abashimiye cyane bivuye ku mutima hamashimire abantu ba Irebe Best Influencer Award bitabiri irihiganwa uyu mwaka bose ndashimiye staff yarongowe na Rafael Nyandwi n'abari bari kumwe shimire na Jiri yarirongowe na Pierre Nkurikiye shimire na pare w'urubanza Wirinyamitwe shimira abubahwa bose baje mujya munsi wa Irebe Best Influencer Award kuri finale muri arena ndashimiye arena duha ikibanza ndashimiye Zanzi twakoreye iwabo so narindi ndashimiye Maître Mubone n'ubundi kibanza guma dutiza novuga ko Imana yonyene niyo izokwe kuko birorosho kugira indoto ariko biragoye kwishika kuri wenyene ndabashimiye bivuye ku mutima hama tubabwira ati mwitegure vuba muramenye bya Irebe Best Influencer ko bizogenda umwanya n'umwanya biraje mugira amahoro mugira umugisha twira amahoro